Shalom shalom ndabaramukije nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure. Mu minsi yaheze twabagejeje ko amakuru avuga ko umupolisi yishe arashe umuntu, uwo mupolisi bakaba bamukatiye umunyororo wo guherayo. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira kuri ya nkuru twabagejeje ko ku munsi w'ejo waheze ko baba polisi bahora bibisha abantu uruyeri bamenyekanye, kandi bigaragara ko hari abapolisi bakuru babaga babatumye muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kubabwira byinshi muri iyi nkuru muba mutamenye babivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye. Ntimuje kure, umwe wese ategerezwa gufyonda sabone amakuru kumwe n'ibiganiro dushize ko agaca abona notification ko dushize ko bishasha. Umupolisi yagandaguye umunyagihugu ahejeje gucirwa urubanza. Mu kanya gaheze niho sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yasasa mu rubanza rw'ikibiriraho ku mupolisi Apade Iradukunda Ozias aherutse kugandagura umunyagihugu Nestori Ninahazwe mu ijoro ryo kuwa kane Ndamukiza 2026 mu bunywero bwegukira Paruwase Katolika ya Kibungere muri komine Nyabihanga intara ya Gitega. Muri urwo rubanza RPM 18,441 akaronko NKJC RPC 001 umupolisi yagerageje kwisigura asa n'uhakana icaha mu kuvuga ko yishe uwo munyagihugu ngo ashaka kumurwanya, nawe hagerageza kumwivuna. Ivyo bikaba vyamiriwe kure n'abaraho, ubona ko mu kumurasa hari abantu benshi mu bunywero. Suyu gusa wagandaguye umunyagihugu. Tumaze igihe turababwira inkuru zivuga ko abari mu gipolisi c'u Burundi bama bagandagura abantu bakabanyuruza, abandi bakabapfunga ku karenganyo. Ariko noneho sentare yatanze umuco ko yabashije guhana uyu mupolisi, akaba yakatiwe umunyororo wo guherayo. Sentare yaraciye yagiriza uwo mupolisi kugandagura umunyagihugu n'impaka ica imucira igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe be n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi hazohabwa umuryango w'umuhisi. Hayo mafaranga atayatanze, sentare yategetse ko uwo mupolisi hazoca afungwa umunyororo w'agatsindikiro w'amezi 6,000. Bisigura ko naho hogera igihe akaronka ikigongwe ategerezwa gupfungwa ayo mezi mu gihe atatanze iyo ndishi. Muri rusangi abanyagihugu barashima urwo rubanza kuko bari batanguye kugira amakenga ko uwo mupolisi ashobora kurekurwa. Nubwo bimeze gutyo mu Burundi, ariko haguma higaragaza kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Hari nk'umusirikare yitwa Bizimana Jean Claude, ni umusirikare w'igihugu deuxième classe, matricule yiwe ni 98,49. Yavutse mu mwaka wa 2002 ku mutumba Mugomera, komine n'intara ya Muramvya mu ndinganizo ya kera. Habiwe bavuga ko igisirikare yacinjiye i Bujumbura kuko yarasanzwe aba muri quartier Kinanira ya mbere. Yaragiriye formation mu ikambi ya Mutukura iri mu Cankuzo. Formation yayirangije mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro 2025. Mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 yahavuye arungikwa mu gihugu kibanyi ca Kongo kurwana n'umuhari wa M23. Kuva mu kwezi kwa Kigarama 2025 igihe uwo muhari ufatiye igisagara ca Uvira
abasirikare b'abarundi bagashwiragira Bizimana Jean Claude ntarasubira kuboneka canke ngo bamutore kuri telefone. Hari abakeka ko uwo musirikare yoba ari mu bafashwe na M23, abandi bakibaza ko yoba yaritavye Imana. Abiwe barasaba igisirikare c'u Burundi gutanga umuco kugira hamenyekane aho Bizimana Jean Claude yoba ari canke ivyoba byaramushikiye. Si uyu gusa Jean Claude avugwa ko yaguye mu ntambara M23 irimo irarwana n'igisirikare ca Kisekedi, FARDC afashijwemwo n'igisirikare cy'u Burundi. Ejo haheze twabagejeje ko inkuru y'abapolisi bariko biba abantu mu gisagara, b'abapolisi Petero Nkurikiye yahisha iyo bakura imodoka z'igipolisi bakoresha mu kunyuruza abantu no mu kwiba. Si abari bo bose bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Amazina yabo ni Premier Sergent de Police Manirambona Pascal, be na APD Ndayizeye Jean Marie, Caporal Chef de Police Miburo Jacques, Caporal Chef de Police Ndaruzaniye Meritus, APD Hirutingabo Clovis, APD Ahishakiye Pacifique. RPA ivuga ko aba bapolisi bari bamaze imyaka biba kandi banyuruza abantu. Muri ayo mabi bakoresha imodoka ziherekeza umukuru w'igihugu, amavewiti, pick-up, ambulance n'izindi. RPA yemeza ko bakoze amabi menshi kandi ko basa n'abari bakingiwe, ubwo bazomara kabiri mu munyororo. Hari abandi bigeze kwerekanwa na Petero Nkurikiye nk'uko ntibamaze kabiri mu mpimba. Umwe muri bo ubu atwara imbonerakure zose ziri kugwana muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, yitwa Willy Habarishize batazira Kanyisha. Yitwa ko asigaye ari General de Brigade, akorana n'igisirikare c'u Burundi yambaye umwambaro wa gisirikare, agabwa na CNDD FDD. Harinjira mu Burundi n'ingabo zimugendanira, hanyuma agasubira muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kenshi birya Petero Nkurikiye yerekana ngo hafashwe inkozi z'ikibi, iyo ari izegamiye ubutegetsi bisigara bimeze nk'ibikino gusa. Nyamara ibi bivugwa ko bahita barekurwa, ariko kandi abanyororo basanzwe iyo bahejeje umunyororo canke se bakaba bejejwe na sentare bagumya gupfungwa. N'uherutse kugwa mu bitero byagabwe kuri gereza nkuru ya Mpimba, kandi nyamara yari yarejejwe na sentare, ariko ntibamurekura ngo yidegemvye. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga Kapiteni Pacifique Ndikuriyo, intwari mu gipolisi c'u Burundi ariko itazwi na benshi. Ninde mu polisi yoba akundwa n'umukuru w'igihugu akama hafi yiwe bagakinana umupira hafi iminsi yose, hanyuma bakamutuma igikorwa akacanka? Kapiteni Pacifique Ndikuriyo we yarabishoboye, naho byamutwaye agatwe. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yakinana agapira na Perezida Nkurunziza iminsi yose, yari mu bajejwe gucunga umutekano wiwe. Pacifique Ndikuriyo yava mu muryango w'aba CNDD FDD bakomeye. Mukuru we yatwara umurwi w'amaho ujejwe ibibazo byo kwivuna abansi n'umutekano mu nama nshingamateka. Kapitene Pacifique Ndikuriyo yatumwe kurongora umurwi w'abari batumwe kwica Ernest Manirumva mu ijoro ry'uwa 8 rishira uwa 9 Ndamukiza 2009. Nawe aravyanka, yababwiye ati ukwemera kwanje ntikunde kurira kwicira umuntu ubusa. Kapitene Pacifique Ndikuriyo nawe yaciye agandaguwe indwi zitatu gusa inyuma ya Manirumva kuwa 30 Ndamukiza
2009. Iyi ntwari niyo tugira twibuke muri iyi nkuru. Umunsi wa nyuma wa Kapitene Pacifique Ndikuriyo hari kuwa 30 Ndamukiza 2009. Uwo munsi nta bikorwa byinshi Kapitene Pacifique Ndikuriyo yakoze. Bwaca haja mu nyigisho z'inyamiramabi Ingozi, biraheza hajya gusaba uruhusha abamutwara rwamurekurira kuja Ingozi. Bukeye havuyeyo hari umugenzi bafashe akanya baricara barasangira mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umutaga yaratashe aho yaba kwibarabara rya 11 ku Mutakura. Ageze muhira hari isaha 9, yarafunguye gato aca aja kuryama. Isaha 12 z'umugoroba Kapitene Pacifique Ndikuriyo yaravyutse yumva atameze neza, aroga aca haja kuramutsa umugenzi yaba kwibarabara rya 13 ku Mutakura. Isaha 5:20 z'ijoro yaragarutse muhira asanga umwe mu bapolisi babiri bamucungera batazira Mwarabu siho ari. Abajije iyo ari bamwishuye ko ariko arakizura. Pacifique Ndikuriyo yarinjiye mu nzu aca asohokana inkoho nini Kalachnikov AK-47, yicara hanze gusama akayaga. Yoba hari ico yari yikeka uwo mugoroba. Ubundi ntiyahora asohokana inkoho nini, yagumana pistole gusa. Aho hanze yahamaze akanya gato cane yicaye, haca humvikana amasase menshi. Isaha 5:45 z'ijoro Kapitene Pacifique Ndikuriyo yari ahejeje kwicwa. Inyuma y'akanya gato cane ahejeje kwicwa, imodoka y'igipolisi yari ihageze gutora ikiziga. Imbere y'uko Pacifique Ndikuriyo yicwa, hari imodoka y'igipolisi yari yagumye itembera ku Mutakura ikaza irasiga abapolisi ahatari hake. Wa mupolisi Mwarabu nawe hari abamubonye ari kumwe n'abapolisi 6 bo bari bo bishe Kapitene Ndikuriyo. Bukeye inkoho ya Kapitene Pacifique Ndikuriyo yatowe kwibarabara rya 13 aho ku Mutakura. Ntwazangabo y'igihugu iba iragiye. Perezida Nkurunziza ntiyigeze abaza abamwiciye uwujejwe kumucungera. Umupolisi batazira Mwarabu n'uwundi umwe yararira kwa Pacifique Ndikuriyo barahagaritswe gatoya, hanyuma bararekurwa. Nta n'umwe yakurikiranywe. Dosiye ntiyigeze ishika no muri sentare. Mu Gifaransa bavuga ngo affaire classée sans suite. Nuko urupfu rw'intwazangabo y'igihugu yari ijejwe gucungera umukuru w'igihugu ruba akamizwe n'ingoma. Kapitene Pacifique Ndikuriyo yari yanse kugandagura iyi ntwari yitwa Ernest Manirumva. Muri Ndamukiza 2009 Kapitene Pacifique Ndikuriyo yari yahawe igikorwa kigoye cane co kurongora umurwi wari ujejwe kugandagura Ernest Manirumva, icegera c'umukuru wa Oricome. Pacifique Ndikuriyo yari yaritavye inama zategura iryo gandagurwa, ariko hageze kurishira mu ngiro ararahira kujana n'abagenzi we gukora iryo bara. Amasoko yo mu gipolisi havuga ko Pacifique Ndikuriyo yavuze ko ukwemera kwiwe kutamwemerera gusesa amaraso y'inzirakarengane. Ntiyamenye ko mu kwanka kwica Manirumva asinye urupfu rwiwe. Ernest Manirumva yagandaguwe mw'ijoro ry'uwa 8 rishira uwa 9 Ndamukiza 2009. Yazize amatohoza yariko arakora ku birwanisho vyagurwa n'igipolisi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Inkoho 40,000 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia zica zijanwa ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Amatohoza ya ONU yarerekanye ko zimwe muri izo nkoho
zahabwa aba FDLR muri Kongo. Izindi perezida Nkurunziza na General Adolphe Nshimirimana bari bazigeneye akarwi k'imbonerakure bariko barategura guha inyigisho za gisirikare. Ni ukuvuga ko amatohoza ya Manirumva kwari nko gukora mu jisho ry'ubutegetsi. Iyi ntwari irakwiye kuza iribukwa. Ntibimenyerewe ko mu nzego z'umutekano z'u Burundi habaho abantu banka amategeko yo kwica inzirakarengane. Hamenyerewe abemera gukora amabi yose batumwa kugira bakundwe kandi baduzwe amapete. Ivyo Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yakoze yari abizi neza ko bishobora kumutwara agatwe. Uyu muntu arakwiriye kwandikwa mu ntwari z'u Burundi, akazobera akarorero abari mu nzego z'umutekano z'u Burundi bose. Umunsi u Burundi bwikuye ko intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD, Kapiteni Pacifique Ndikuriyo arakwiye kuzohora yibukwa, hakabaho ibarabara rimwitirirwa canke inyubakwa yiteka yitirirwa izina ryiwe. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo araduha icizere ko abari mu nzego z'umutekano bose atari abahemu, ko harimo intwari zishobora guhagararira iteka n'ukuri. Imana imuduhere uburuhukiro bwiza. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.